ry'Amerika mu Kirundo mu Burundi. Abenshi mu bagabo bavuga ko uburyo bwo kwifungisha burundu bwabaguye nabi bari mu bitabiriye isekeza ryatunganijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gisata c'irondoka rijanye n'amagara meza mu mwaka w'2016. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika baravuga ico banegura ubwo buryo. Bamaze kunkora umugongo siniyegura, ibyo byose rero bigatuma umengo biva kwako kantanta turagiye kwikingiza. Mbaye buja bugozi baduhambirije turiyaga ugukora umuntu arakora, ariko umuntu abikora rimwe mu ndwi yasubira impaka y'irindwi inde guhera nk'iminota naho ndagikorera ko siko bigenda. Naho urankora ituro zibiri mw'ijoro ni ituro imwe, naho nyene nta n'ikintu na kimwe numvamo, none bumva ubuzima bwanje barabusinzikaje. Naho biruko hari urundi ruhande rw'abo bushingira intahe. Ego jewe nukuri nta kibazo, kuko niyo ngeze mu rugo jewe ubu nyene n'umudamu we wanje umubwiye ko bamfunze burundu yo nakurega, kuko hari n'ugeze kubimubwira mu minsi acamutwara mu ntahe ati umugabo wanje ntakonye kuko ntigeze amenye na kimwe. Naye mubwiye nawe naje ubwanje yaranse kuvyemera. Turabona kuko sinovuga ngo biranka dukora nkuko twahora tubikora. Je umugabo wanjye nta ngorane nimwe nawe afise kumurira goma ufise. Uyu mugabo ari mu bashingira intahe ubwo buryo ko ataco bwamwononeye, we yibaza ko abo bigora babiterwa n'ubusaza. Hariho abantu bamwe bagiye babikorera bashaje, bari basanzwe bafise imisemburo mike, hari n'abatari bashaje nabo bari bafise imisemburo mike. Bijya birabaho mu bantu bakiri bato, mba rero bamaze kubikora ni ngombwa yuko atobora ikintu gihinduka. Kuri ico kibazo twituye ibiro vy'intara y'ubuvuzi ya Kirundo mu kurondera umuco. Ivyo biro vyaduhaye muganga Arumere Twizerimana, umwe mu baganga bakorera mu Kirundo yanonosoye uburyo bwo kwifungisha burundu. Muganga Arumere abanza kudusigurira uko bakora ubu bituye. Turafata uturingoti dutwara imbuto turi mu matenga twita canal de fer. Uwo mugabo afite amatenga tubiri ni mbona canal de fer ni zibiri, tuturingoti ni tubiri, tukadufata bwaho tukamutera ikinya kugira ntababare. Ushoboye kudushikira nta kintu na kimwe umuntu akora atari kudutora ukatuboha hamoka ukaducacura. Kandi iyo uburyo bwagenze neza wakoze neza nta n'amaraso hamuhejeje uca wugara ahantu ucana na gatoro gatonyi n'akakomere gatonyi, kenshi inyuma y'imisi 3 kaba gakize kugira ngo ntasuko byaze uburyo bukora neza na neza inyuma y'amezi 3. Inyuma y'amezi tumusaba wacu akoresha agafuko rero kugira ngo izo wasigaye muri tuturingoti zihere zose, izo mbuto zose zasigaye mu zo zihere zose, hama inyuma y'amezi 3 twatwizera yuko tashobora kuvyara. Uwo muganga ati aba bavuga ko bwabateye ikibazo boronderera handi. Sinibaza ko ari ivyo, kuko nta kintu na kimwe turavye ingene tubukora ngo tuma mubuza kuranga mugaye yubatse. Nibaza yuko abasanganywe ibindi bibazo, kuko benshi abo twaganiriye mu nyuma baravuga yuko ahubwo bigenda neza cyane, basumbiriza nuko bari bameze imbere. Abo ni bamwe mu bapfasoni babo twashobora kuganira inyuma yaho basaje kuduha ubuhamya, tuko turabaza ingene imbere yuko abagabo babo tubafunga burundu n'inyuma ingene imibonano yagiragenda. Benshi baratubwiye yuko byagiye vyiyongera, basumbiriza ko bakora ubwa mbere. Imbere yo gufunga umugabo burundu, muganga Twizerimana avuga ko hari ibitari bike bihweza ko ababituye bakwije, mu nyuma abubakanye bagatera umukono ku rwandiko gwemeza ko bavyumvikanye ko. Ibi birafasha iyo habaye ikibazo hagati y'abubakanye nkuko uyu mugabo avyemeza. Urabona iyo uri ku mugore umukenyezi wiwawe kandi ibyo bintu mumara biragananye, no kuvuga si kimwe n'ukuntu wowe warimeze. Bijya rero umugore aca yihangana ko mwadugiye mu inama. Muganga Armel Twizerimana ahamagarira aba bagize ibibazo inyuma yo gukogwa kwitura abaganga babegereye kugira babafashe kubitorera inyishu hakiri kare. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.